gusa ico novuga turafise agahinda kuko agahinda dufise twebwe nka jewe uwo mwuga narawukurikiranye mugabo kugwaruka gubu nta bariko bakurikirana uwo mwuga ego ndafatiriwe mugabo kimwe gusa sinobirukana nimwabona bisoboka murazokongera mugaruke twongere tuyage hanyuma kimwe gusa kandi nimwasika hiyo iyo mwaze muva murabwire abandi kuva kuri basokuru kugira ngo batangure kwiyumvira ibintu byo gucura batanguye kwiyumvira uko bazobaho mu buzima bwabo bakiyumvira ibyo bokoresa hama barahava rero baratangura kwiga kwiyumvira ibyo bokora no kuvuga rero basokuru mu byo batanguye gukora batanguye gucura amasuka zewe mu kazi ka misi yose uwo mwuga nuwo kwa sogokuru yavyara papa kandi nagiriwe n'amahigwe na sogokuru yavyara mama bose barabacuzi gusa no kuvuga rero zewe navukiye mu muryango w'abacuzi Marishano none urubatse zewe ndubatse mfise umuryango w'abana batandatu yego Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ndabaramukije bwa kena mwiriwe bivanye naho muhereye hose kuri Mijo Talent TV kuri micro murambona ni Jojo cameraman turafise cameraman atavuga cyane nkuko mubibona kuri Mijo Talent TV ni kuzuba murabibona namwe uyu munsi kuri Mijo Talent TV twarabemeye ko atamakuru namwe tutazobashitsaho uyu munsi twatembereye umukura mbere mu mico ya kera yakaranga uyu munsi twamugendeye kuko twamenya haba kuri Mijo Talent TV muradukurikirana byinshi reka tubanze tumenye cyambere ko twakira kuko ni twamuteguje muga twumvise ko koranga hello cameraman fasha kugira ngo turatomboye bakunzi ba Mijo Talent TV uyu munsi ngatoronka makuru mu mico ya kera cyane cyane ku bajene bubu batazi ngo mbega vyagenda gute uyu munsi ndababwiye kuri Mijo Talent TV tubazanye byinshi na makuru menshi muja kumenya kuyo muntu kuko ni ibintu na jewe numvise ko akora atabwo nigeze ndabibona cameraman twahashitse reka tu hello bite muta na mahoro mumeze neza yego turakenguruka twokwicara mukatwereka ivyo bintu namwe murimwo yego karibu reka twicare ngaha nyene Hello bakunzi mwamaze kubibona twahishikiye ivyo arimwe ntanje ntavyonzi ariko turabimubaza kugira ngo abitubwire na cyane cyane ku bajene bubu batazi mbega ibi nibiki reka tumuhe kugira ngo atubanza twibwire kugira ngo tuyage tuzinanye kuko ivyo arimwe nanje ntavyonzi mugabo ndibaza araja kubitubwira nk'abakunzi bakunze kudukurikirana cyane kuri Mijo Talent TV ndizera neza ko muja kumenya menshi amakuru menshi byerekeye nibi bintu kuko ni benshi batabizi nk'ibi najewe ntavyonzi ariko reka tumuhe kugira ngo kuri Mijo Talent TV atuyagire byinshi amanza twibwire kwanza mutama ni sawa na mahoro mumeze neza yego ni sawa ndabona akazi kabashuhanye cyane yego nakazi ka misi yose yego turashaka kumenya kuri Mijo Talent TV tuko tuvugana nande tubasanze mu rugo murako murakora ko ntituzi muri bande zewe kwizina rya papa na mama wanje nitwa Nyabenda Marciano yego hanyuma aha naho mu kazi ka misi yose ndi mu ruganda ndiko ndangura umuga wa basokuru wo gucura bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kubyumva ngo ariko aracura rero ubucuzi arimwe nibwo dukeneye kumenya kuri Mijo Talent TV nk'abantu bubu nk'abantu batamenyereye imico yakaranga uyu munsi Marciano aratubwiye ko ariko aracura Marciano uri kuracura none ivyo uri kuracura bavyitwa gute no kuvuga kubizanye n'akaranga kabo hambere bavuze ibyo gucura no kuvuga biri mu bintu byinshi kuva kuri basokuru kugira ngo batangure kwiyumvira ibintu byo gucura batanguye kwiyumvira uko bazobaho mu buzima bwabo bakiyumvira ibyo bokoresa hama barahava rero baratangura kwiga kwiyumvira ibyo bokora no kuvuga rero basokuru mu byo batanguye gukora batanguye gucura amasuka yo kurima barimisa igihe batari bwabone iby'ikizungu ko byogira akamaro byo bamarira baracura amasuka baracura imihoro yo gutema baracura imipanga yo gukota ibiti baracura intambi zo gukoresha tuvuge guhata ibiraya ibizumbu canka amateke baracura intambi zo kwitwaza kumbure bagiye mu rugendo cyangwa bagiye mu rugamba kuko nakera urugamba ntigwabura Marciano tukiri ngaho uratubwiye ngo abakera none wewe ko tubona umengo uracari muto wewe uruwajyari wewe zewe ndi wakera kuko nakuranye na basogokuru zewe imyaka mfise nihitari mike kuko navutse mu 75 yego wavutse mu 75 ariko turazi neza ko ibi bintu si byubu kandi n'aba 75 wewe ndibaza ko na wewe
si wewe uyu mwuga wo baratanguriye ko wewe none wo babirazwe nande kugira ngo umenye umwuga nk'uyu zewe mu kazi ka misi yose uwo mwuga nuwo kwa sogokuru yavyara papa kandi nagiriwe n'amahigwe na sogokuru yavyara mama bose barabacuzi gusa no kuvuga rero zewe navukiye mu muryango w'abacuzi Marishano none wowe urubatse zewe ndubatse mfise umuryango w'abana batandatu yego none ko we nawe warazwe abana bawe uzohava bagira abacuzi nk'ukuru umucuzi na wewe abana banze kumbure nibankundira ubu uye bose abana batanu bari kwisuri kumbure rero nibagira amahigwe bakiga canke ntibige zewe umwuga abazogukurikirana nzowubahereza nkuko nanze ba papa wanze bawumpaye yego Marishano reka twigarukire tukubaze kuko uyu mwuga turawubona ariko ntitubona ivyo uri kuragira none ngibi uri kurakora bavyita gute muri make ubu ngomba nsure impindu cangwe intambi hanyuma rero iyo ndiko ndabikora rero abantu benshi barakunda kuza bakabiraba kandi ababikeneye nabo kabibakorera nubu rero aha ndafise intambi nakoze ndashobora kuzibereka namwe mukagenda muzibonye iyi ni nyundo iri naryo nibuye ryo gucurirako mugabo rero kumbure basogokuru bacurira ku mabuye bakuriye mu mazi mugabo natwe rero kubera ibintu by'ikizungu byagiye biraza twebwe ubu ducurira ku mabuye y'ikizungu fasha gatonya nanje uno munsi uyu munsi ndabwiye uyu munsi ndiga umwuga cameraman iyo uri kuragira gutya ubushatse gukora iki aho oye mba ndiko ndacana umucanwa kugira ngo cyuma nasize mu ziko gise iki nico kiza n'umuriro nico gipepera umuriro uba wamaze kuwucana haje mba namaze kuwucana aha ndiko ndagira kumba ndiko ndavuguta niko basokuru bavyise no kuvuguta uyu mwuga witwa iki kintu bacitwa iki nico bita umuvuba uvuguta umucano yego tuvubire rero turabe tuvuga ndiko ndabigira aho no kuvuga umuriro ntushobora kuzimuguma waka umuriro ntushobora kuzimuguma waka gusika nkuye y'icuma cyangwe kiriyo umuriro guma waka yego bariko baradukurikirana kuri Mijo Talent TV urashaka kutubwira ico kimaze ukatubwira ko nabonye n'ibindi byinshi nahora mbona mugabo sinarinzi ingene babikora urashaka kutubwira ingene ubikoresha no kuvuga iki iye mubona kiri imbere y'umuvuba iki iye basogokuru bacise inkero hama imbere y'inkero murabona ko hariko amakara aya makara rero nayo ducana hanyuma rero agaheza gahise icuma urabona ko ducanya amakara aramura mu ruganda yego urabikora none birakorohera kuva wabitangura kubikora umaze kubona ko urabona ko ari umwuga wawe urabona ko none umwuga wawe nawe uragabana bawe cyane zewe kuva ntangura kubikora si vuba kandi novuga ko uwo mwuga nanze nzowuragabana kuko nazewe nawurazwe na ba papa nabitanguye nkiri muto no kuvuga zewe kugira ngo ibi ndabitangure nahezeze umwaka wa gatandatu mu 89 no kuvuga reko kuva mu 89 nta bindi bikorwa nagiyemwo ariko nagumye hagufi ya ba papa yego meni yindi myuga mpora ndayikora mugabo ahanini nagumye iruhande y'ubu mwuga w'abacuzi none Marishano urashaka kutwereka nk'abariko baradukurikirana kuri Mijo Talent TV kuko bariko rabibona ashobora kutavuga ati bijya bintu birabaho urashaka kutwereka bimwe mu byo mumaze gukora mwuyu mwuga wawe bimwe ndabifise akarorero abankiyi ntambi murabona ni intambi nziza cyane abatabibona urabona ko ari igiti umengo kiratoboye kandi nkako kiratoboye mugamaze kucuzuza murabona ko ari igiti kimwe ibi rero nivyo bihari byuzuye hama ibindi navyo ndabikora abandi babitwara kuko baba babikeneye yego bakunzi ba Mijo Talent TV murabona ko mu Burundi tugishoboye mu Burundi turacafisa abakaranga nukuvuga iyi uyibona wogira ngo iragaragara ariko urabona ko indani Marishano atweretse ko hari intambe none Marishano ku mwuga wubu ugereranije abacuzi bubu canka abakera urabona ko ikintu cambere bababwira ko kuvyakaranga ubona ikintu nk'ubu baba ariko ratakaza ku mwuga wanyu ubona ari gusa ico novuga turafise agahinda kuko agahinda dufise twebwe nkazewe uwo mwuga narawukurikiranye mugabo kugwaruka gubu nta bariko bakurikirana uwo mwuga no kuvuga rero uru n'uruhombo runini hama rero kimwe gusa ikizere dufise
kumbure kare twarabikora twiruka kubera intambara cyangwa tukabikora tunyegeye kubera intambara cyangwa kumbure turiko turabikora abari hajya bakavuga ngo muriko mukora ibigwaniso ariko ubu turasima cyane aho umukuru w'igihugu avumerereye ati abarimyi ni barime abasuzi bacure abavumbi bebege kinzuki no kuvuga rero natwe ikibanza yaduhaye umukuru w'igihugu uno musi twagikenguruka cyane ni naco gituma rero naha munsanze murabona ubu namaze kwegereza mu gisagara aha munsanze ni mu gisagara niho ndi yego none yuko urakora uyu mugabo wabona bikorohera cyane zewe umwuga wanze ntibinyorohera kuko duhura n'ibibazo bitari bike ibikoreso canke kumbure ndasobora no gukora sindi nk'isoko y'ivyo nkora ibi byose biratuma mu kazi kamisi yose bitanyorohera nk'ubu rero ndasaba nkumbure ko bariko baratwemerera ko tuzahabona hari gihe tuzoronka n'isoko kugira ngo natwe ibyo dukora bitera imbere cyangwa bisike no hakurya y'igihugu cyacu ababibonye bahave babisime natwe tuze turonka isoko kubizanye n'ibyo dukora byose yego none iyo urakora umwuga wawe hari bandi benshi basanzwe bakora ibi byuma nk'ivyo wowe ukora mu bucuzi bwa kera mugabo hari abandi badakoresha ubu buryo none ntabwo ushobora kwiyumvira nti reka mfatikanye n'abandi kugira ngo hagire ico mufunditse kuvyerekeye ivyo bakoresha ubu ko hariho benshi bakoresha ivyuma by'umuriro wowe uhora uvyibaza kwike ariko urakoresha ibintu by'umuriro abandi bo bakoresha ibintu by'umuyaga nkuba n'ibindi we barabikuzamo gute kugira ngo wumve ko ufatikanya n'abandi zewe ico nasimye kugumya akaranga kabo hambere no kuvuga kugira ngo twereke abana bacu ibyo basogokuru bakoresa kandi byarababesaho nkuko nanze no musibimbesaho niyo ntumbero rero ivy'ikizungu navyo kumbure aya manyundo ducurisa kumbure basokuru ntayo bari bafise urasanga barakoresa n'amabuye wasaka mugubu gusa ico mpindura nivyo ariko ibisigaye zenzoguma nkoresa uwo muvuba nereke aba ugwaruka gubu akaranga kabo hambere niyo ndiko ndakora bensi rero baraza aho nkorera bakabibona bamwe bakavuga bati ntitwari bwabibone urumva rero abandi nabo bakavuga ati byo twabiheruka kera no kuvuga rero zewe naremeye kugumya akaranga kabo hambere nari nkiyo hashitse hakaba nk'umuntu abwira ati ndakeneye ko nyigisha akaranga ka kera uhoro bimufasha bitarinze kugorana no kuvuga rero muri make ni nkuko ntovuze ishirimbi ngo amva ababisaka nibaze ariko kimwe gusa uwo vyumvira kaza ati nyigisa uwo mwuga no umwigisa naho boba bensi no ubigisa kandi nanonoho kirampore kumbure ko umukuru w'igihugu yasimye kusira hejuru umwuga nawo bazohava baturungikira abo tuwigisa kugira ngo ntuzogenda kagirire yego none akamubotera Marciano abarundi kazi abarundi ndetse n'abandi bakundiye akaranga ko Burundi nakahe atera ahubwo nibaze begere kugira ngo tubigise uwo mwuga kugira ngo natwe nitwamara kusaza kumbure cyangwe tugahambya basogokuru hama haze hagire abazosigarana uwo mwuga kakaranga kabakera yego Marciano reka tugushimire kuri Mijo Talent TV ku mwanya duhaye ko turabona ko ufatiriwe cyane yego ndafatiriwe mugabo kimwe gusa sinobirukana nimwabona bisoboka murazokongera mugaruke twongere tuyage hanyuma kimwe gusa kandi nimwasika hiyo iyo mwaze muva murabwire abandi canke muze mubereke ivyo mwabonye kuko turakora byinsi hari abifuza ivyo dukora ntibabibone murazobabwire bati barakora ibitari biki kuri Mijo Talent TV girisha tubwiye kuko Mijo Talent TV irakuryoherewe cyane kuba twakuronse iyi ni Mijo Talent TV girisha tubwiye kugira ngo abakunzi bakunze kudukurikirana bazavuga ati Marciano ratweretse akaranga ka kera zewe ico ndababwiye ahubwo murazogene mumbwire n'abandi banyamakuru ku maradiyo atandukanye naho izo biradio y'igihugu cyangwa yandi maradiyo baze ndabereke canke ndabaha ibiganiro nabo nyene barakenera kubona akaranga kabo hambere hama nabo baze bavyereke kumbura abatari hagufi cyangwa abataravyumva babibabwire ico nico novuga kandi namwe meze nk'uko batuma kugira ngo muze mugisikane hiyo yego nizere neza ko gishitse ahatari hake kandi benshi baradukurikirana kuri Mijo Talent TV bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kwibona twari mu byo bitwa umuvuba twari mu mwuga ivyo bakoresha gucura bakoresheje ico bitwa kuvuba sinzi ko ari ico sico mvuze canke ndihenze wewe ntiwihenze kimwe gusa numuvuba uvuguta
niko basokuru bavyi ngo numuvubu vuguta reka tubashimire cyane kuri Mijo Talent TV mwe mwakurikiranye iki kiganiro cyacu kuri Mijo Talent TV turabakunda cyane turabasaba cyane kubataragira subscribe muyigire muzoba mukoze cyane tubingingirana cyane kugira commentaire muzoba mukoze kuri Mijo Talent TV ntizotangwa no kubazana ibiganiro bitandukanye naho ubutaha bye